Iyo ngingo nshasha ijanye n'ingene hariho amafaranga y'ikori ku miduga yatumye haba imyidogo myinshi ku basanzwe bakoresha amabarabara mu kwiyunguruza. Bamwe muri bo barerekana akababaro n'agashavu bafise kuri iyo ngingo yo gutoza amafaranga kw'iritiro. Iduzwa ry'ayo mafaranga aje nk'ayo kuduza igiciro c'ibitoro cari gisanzwe kiri hejuru kubera iryo kori. Bakabona ko ari nk'umuzigo uje kubaremera mu bijanye n'ubushobozi bwabo bwo kugura ivyankenerwa. Abunguruza abantu n'ibintu baremeza ko iyo ngingo ifise ingaruka mbi ku bikorwa vyabo vya misi yose, bije gutuma ibiciro vyo kwiyunguruza biduga cane, eka no ku bindi vyankenerwa. Bakibaza nimba vy'ukuri ayo mafaranga azoheza agakoreshwa mu gusanura amabarabara nk'uko bivugwa n'abategetsi, asanzwe ari mabi bikonona n'imiduga yabo. Imbere y'iyo ngingo, iryo kori ryari mu yandi makori arihwa ku mwaka na bene imiduga mu gihe baba bariko barasubira kuriha imparati. Amafaranga yo kuriha yahinduka bivanye n'ubwoko bw'imodoka hamwe n'ubushobozi bwayo mu gutwara abantu n'ibintu. Ugereranije, bene imiduga barariha nk'ibihumbi 200 ku mwaka, naho ico giciro cashobora guhinduka bivuye kuri bimwe bimwe mu bigenda birahinduka mu vy'intwaro. Uko kwegeranya amafaranga y'ikori ku mwaka vyafasha bene imiduga kuriha ikori rimwe aho kuza barariha igihe cose baba bagiye kunywesha ibitoro kuri ivyo biciro. Ariko rero abategetsi bo basigura ko ubwo buryo bwa mbere butabafasha kuronka amafaranga y'ikori ku gihe kugira bashobore gusubiramo amabarabara. Twobibutsa ko iryo kori arico ryagenewe gusubiramwo amabarabara mu mafaranga arishwe n'abakoresha amabarabara. Mu kurihisha ayo mafaranga kuri station, leta yizeye ko bizotuma iryo kori ritozwa neza, amafaranga akinjira mu kigega ca leta muri ibi bihe bikomereye Burundi mu gisata c'ubutunzi.